Ndabaramukije inshuti bakunzi mudahengeshanya gukurikirana ibiganiro vya Kazoza FM ijwi ryo kugwiza umwimbu mudukurikirana kwijana na gatatu n'ibice bitatu hamwe no kwijana na gatanu n'ibice bine. Nagenda bamenyesha yuko mudukurikirana no ku mbuga ngurukana bumenyi za Kazoza FM kuri YouTube no kuri Facebook hamwe no kuri site internet www.akaburungu kazozafm.com. Bakunzi b'ikiganiro kuziko uyu ni wa mwanya wanyu ikiganiro kuziko mukurikirana imisi yose kuva igihe cy'isaha imwe n'igice gushika igihe cy'isaha zibiri hanyuma ku misi ya mbere ku misi ya gatanu no ku misi ya gatandatu murazi yuko dukora ikiganiro kuziko kiri muri wa mugambi wo kurata ndatira nanje. Uyu munsi rero turaje kurata mbega tuza kurata iki mukanyumva ndabibamenyesha. Ndabibutse yuko ikiganiro gishigikiwe n'umugambi PASAC ufashwe mu mugongo n'icirahamwe ry'ibihugu vya Buraya hamwe na Africalia. Jewe niyo nkeza Jean Rene ngenda kiremesheje tukaba turi kumwe na mugenzanje ndamuhakanye yidondosha. Ndagushimiye cyane Jean Rene murakoze kunyakira nitwa Siriake ndayishimiye ariko beshi banzi nka Jwin ndumenyesha makuru akaba nkora ibiganiro by'imico kama ku radio yitwa Radio TV bukorera mu ntara ya Ngozi muri ariko bw'u Burundi. Ego murakoze cyane. Nagenda bamenyesha ko no munsi rero twabaye muri studio turi Gitega nkuko tumaze iminsi turiko turakora ibiganiro byinshi ngaha anye mu ntara ya Gitega. Tukaba turi kumwe rero na Siriake murumva ko yavuye Ingozi muri radio Buntu. Turaguhaye ikaze nawe. Murakoze cyane nisanze ndi muhisha. Ni byiza cyane. Uyu munsi rero turi kumwe n'umuhinga akora ibintu by'ubuhinga mbabwenge nawe reka tumuhakanye yidondore. Ego murakoze ko mijambo. Aho ni jewe nitwa Barankanira Gasupari ku mutumba Gasagara komine Makebuko mu ntara nyene ya Gitega. Abona je numva yuko ndi kumbuga. Hoyendereje nkabamvuza inanga. Nkaba ndi gacimbiri umugambwe CDD-FDD nkaba ni gacimbiri kandi wo mu ntwaro kubera urumva baranyizeye. Naco gituma rero jewe igicurarangisho nikavukire nakiboye ku basokuru bacu naenda numva mu mutwe bira numva birinjiye ntireka ndakurikirana ndabe. Naco gituma rero usangamwo izi impanuro muri iyi nanga nkashobora kugira ngo abantu bashobora kwikebuka ndabikoresheje muri iyi nanga. Naco gituma rero mwebwe mwanya kubahwa mwaduteye akamati duteramane namwe. Naco gituma twabitavye kugira ngo dusangire ikiganiro na mwebwe murakoze. Ego urakoze cyane gose murumva yuko avuza igicurarangisho inanga. Uyu munsi rero tugira tumenye inanga niki. Inanga bayivuza gute bayivuza ryari byose araza ko bitubwira kubera duhuye n'umuhinga. Yego sinzi yuko twogenda n'ikibazo ca mbere adusigurire inanga icarico. Bon inanga yego murabona inanga iva mu biti siva mu biti by'ubwoko bwose. Irashobora kugira ngo ive mu biti c'igihahe. Irashobora kugira ngo ive mu bindi biti mugabo atari biti by'inkaratubusi. Ukubera ari nk'igiti c'inkaratubusi usanga iremereye kandi nshobora kuvuga. Ni naco gituma rero jewe nabonye basokuru bakoresha inanga nyene naye nkavuga ntibo ntireka nanje ndabe nkaguma ndabegera mbona uburyo bayivuza nanje ndahava rero ndatohoza neza nkamenya kuyivugira bo nkamenya guhinyanyura mu mirya ari nk'ari ishoboye gukirana irashobora gukirana no ngaha dufata nkamenya uburyo ndayihinyanyura kubera yuko gukirana ubushatse kuvuga iki. Urabona umurya w'inanga wose umwe ufise base yawo. Naco gituma rero ugomba kuvuza nk'ibaze y'abantu babigeme cyane ibaze y'abantu hari amajwi ari hejuru ari hasi. None mutani bihe bihimba bikuru bigize inanga. Bihimba bikuru bigize inanga dufate hariho ukuntu ushobora kuyibaza ukoresheje ikirimyo ugakoresha iranda
nakaya kantu gashobora kugira ngo kavorose urubaho. Hanyuma urabona rero yuko ngaha ibi ibintu bayita amabere. Yego. Nakujya kw'ingoma. Nayirafise amabere. Aya n'amabere. Wow. Yego. Kugira ngo wambikemwo iyi mirya bayita amabere. Wavuze yuko iyo mirya yose ifise ico isigura canke ijwi ryayo. Uwo tubwira utwereka ati uyu murya kumbure n'uyu uyu n'uyu kugira benshi ariko turaba babitahure bonge banatwumviriza. Muri ko muraraba nk'umurya uyu uwo murya urumva kuvuga akajwi ko hejuru ubu nawe ukakira urumva ntivuga kumwe ubu nawe ugakurikira urabona ubu nawe urabona usanga byose umwe wese wivugana ijwi ryawo. Aha rero bikoranye urumva yuko ishobora kwakirana. Bega watubwiye amabere imirya iki kintu kimeze nk'ikibakure naco nigiki? Iki n'igiti kibajwe kibajwe rero ugacuca aya mabere yayo kugira ngo ushiremo iyi mirya. Naco gituma rero usanga ahanye imeze nk'iyifukuye naco gituma ijwi rishobora gusohoka. Bega inanga yamifise imirya ingana ifise nk'imirya ingahe? Imirya 12. Yamifise imirya 12 ntishobora kugira nk'itandatu canke 18? Oya. Izo ntoboro ziri muri iyo nanga zifise akahe kamaro? Izi ntoboro kugira ngo iheme ijwi risohoke. Ni nka kurya anye dufate nk'intozeye n'ikembe nk'akarorero nk'ikembe rirafise intoboro rihemeramwo. Rifise intoboro zibiri yo hepfo niyo haruguru maja ngaha mu nda y'ikembe. Na rero iyi nanga ifise izi ntoboro kugira ngo ijwi ryayo rigundanye ngaha rike risohoke rimwe. Mutama Gaspard, twumvira ibyo dusigura umva ko ari ufise ibintu byinshi uzi kubijanye n'inanga. Nanipfuje kumenya n'umwuga warazwe n'abasokuru bawe canke n'ibintu wize ukuze kuko tumva ko nawe uzi ibintu byinshi kubijanye n'inanga. Urabona ivyerekeye ivy'inanga kugira ngo si ibintu narazwe ariko byaje mu mutwe ishaka ndabibona nk'uko urumva mbona ibintu akarangamutima kaza mu bicurarangisho ukabusanga kumva ngo nakari karavuga ku iradiyo nivyo birashoboka na jewe birashobora kugira ngo nshobore kuvugira ku iradiyo. Naco gituma rero akarangamutima ni nk'uko nk'ubu unye nk'ubu bariko bararuka nk'ubu ubaza ati inanga yari imeze gute canke bayikora mu biki. Naco gituma rero ahanye jewe naciye nguma kuri uyu mwuga kugira ngo nzoze ndacuraranga hanyuma nshobora guhanura impanuro nyinshi ziraca mu gicurarangisho dufate ibintu bikagenda neza ukuntu nk'uko. None hoba hariho imico n'imigenzo vyoba bijanye n'inanga ko mbona ubimazemwo imyaka itari mike hoba hari imico mwodusangiza igenda ijanye n'inanga? Yego murakoze. Urabona igiteramo kirashobora gukoreshwa n'inanga. Dufate nk'abana dufate wowe wicaye ho ngaho bawukindikiza ukavuga twe dukoresha ikirundi kugira ngo abana kazoza kacu bamenye neza iyo twaje tuva canke n'ibindi byose ugasanga ubihinyanyuriye mu nanga nabo bakavyumviriza. Naco gituma rero nka kwa kundi bavuga bati ntakugwa mwisegenya uyibona. Naco gituma rero natwe dushobora kugira ngo duhinyanyure tubivuge mu nanga kazoza n'ingene inanga abasokuru bayivuza. Hariho benshi rero usanga babikorana ubwishime usanga inanga bayivugiriza mu bitugu kumbe naho urumva je sindabitora neza sinzi yuko bari kuvuga ngo bamenye yuko bazi kuvuza inanga ariko keshi inanga basokuru baricara hasi ku kirago hanyuma natwe tukabakindikiza
nka sogokuru tuza turahungurwa nko gutya turavuga wakuze basogokuru bavuza inanga nawe ugaca uboneraho yego ni ukuvuga rero umuntu ayivugije ari nko mu isoko yabagize ikosa mu isoko ni nk'ibintu by'ubwishime nyine mu isoko kubera yuko ni benshi baca bavuga ati mbere kwanza ujya muntu arwaye mu mutwe rero urumva benshi wumva hari uruyogoyogo nta na kimwe baba bariko barakumvirizamwo urumva ni naho wowe uriko uratanga impanuro umwe avuga ati reka nigurire bize kwirabira umuryango ntibashobora gukumviriza neza ku bwanyu rero amasaha ameze yo kuvuza inanga najya amasaha yo ku mugoroba abana bari mu muryango umutware yicaye ku kirago ariko abavugiriza mu muryango canke hari n'andi amasaha yose umuntu yavuza inanga yo urakoze neza urabona ibintu byiza ni nk'uko ari nk'harya anye uteramiye mu muryango kenshi niho usanga abana b'iwawe bakoranye umupfasoni muri kumwe hanyuma abana bagashobora kuvuga ati mama papa iryo nanga yavugije isigura iki nayo rero urabona nkajya abana bari ku ishuri abandi bari mu mirimo ibyo ntibyoshoboka kugira ngo ugire kandi je mpora mbona inanga bariko bayivuza umenga barongorera mbega hari inanga bavuga n'ijwi riri hejuru canke zose bazivuza bongorera oya biravana nuko nyene wewe ubwo rurimbo uri kurayivuzamwo rumeze hanyuma ugashobora kugira ngo uvuge buke buke nka kurya hanyuma bavuga bati kwishongora usanga ari nanga ugira ngo uvuze wa muryango babana muri kumwe kugira batohoze bavyumve neza Mutama none umukenyezi yoshobora kuvuza inanga hariho benshi bashobora kuzivuza umuco ntubibabuza oya bamwe barashobora kuzivuza umva biravana nuko uyo onye afise ikiyumviro ciwe mu mutwe bikamuzamo mu mutwe hanyuma arashobora kuyivuza wewe uri mu bushinga ntawe wiwe ubona yuko mbere kwanza ari byiza kandi mwatubwiye ko ifise amabere ntumva ko kumbureho bari kizira mu mutazi kuri oya nta kizira kubera yuko ari bizira dufate urumva aya n'amabere y'igiti si amabere y'abadamu si amabere y'abadamu ego mwigeze kuvuga ngo umuti iyo uvugije inanga mu isoko hari abantu bakwita nk'umusazi hari abantu baguha iyindi shusho mbega nyene mwige muvuze inanga hajya mu kibani wanyu abantu bona bakira guta ntarabibaza ko kumbure mwamufise akantu kakagwara sinzi nimba ndabivuze neza ariko ikibano kibafata gute murakoze aha anye mu kibano bavyakira neza kubera iyo uba uri kuravuza ururirimbo bumva hariho kenshi tuvuza mu nanga ururimbo by'akahise nabo bakaba barabibonye uburyo byifashe barabikenguruka cyane mbere kusanga bakwegereye bo ukavuga bati natwe twize turaba uburyo bishobokana ukabahereza bagakora ko bakavuza hanyuma ibintu bikagenda neza none ngo ducishiriza ko gatoyi kuba ariko baraturaba n'abatwumviriza bumve ko tutariko turababesha yo yemwe batereka ndabacishirizaho gatoya ngoma ndababwire abatware batwaye igihugu nuba barundi bakibinovora ngo data na mama murabazi ngo data na mama murabazi ngo jewe navukiye i Burundi ngo jewe nakuriye i Burundi ngo bampaye indero z'ikirundi uwampaye amahoro ndamuzi ndababwiye simbabesha ceka aha rero kuri ceka rero gatoya rero abazungu mu kuza baje kamwe kamwe bazanye inkoko ya Rusizi na Mpanda baratura baricara mu gihugu cy'u Burundi niho
hatangura intwaro y'umukazo ikimoko kirizizira ku matako y'abarundi barakubitwa baratota haciye haza umuzo wa Rwagasore amaze gutsinda amatora ibendera ry'abanyamahanga ryaraduze ry'abanyamahanga ryaramanutse ibendera ry'abanyagihugu bararaduga bwacu Burundi buhi shinga icumu mu mashinga gabintahe y'ubugabo ku bugingo warapfunywe ntiwapfuye warahabishijwe ntiwahababuka uhagurukana ubugabo urikukira komerwa amashina makungu hafi impundu n'aba kwamirane mu mashinga samirane mu mashinga Burundi bwacu ragirya basokuru ramutse ntahe n'ibihugu tanishisha kanubuhe uzi impundu wikanzuye wakuganza Burundi bwacu nkora mutima muri twese tugutuye amaboko umutima n'ubuzima Imana yakuduhaye kudutungira horana ubumwe n'abagabo n'iteka sangwa n'ukwezi sangwa n'amahoro meza. Wow. Nziza cyane. Aho rero Ego. twari tuzigaye kutangwe gusomagira demokarasi. Ariko bamwe bamihunda yiba babo baciye mugandagu. Nariko tutaha nkabavuye kuragirira inarume. Tumera nkabajya bishinzoka baburi inyama n'urusato. Ngo data na mama murabazi. Ngo data na mama murabazi. Ngo jewe navukiye i Burundi. Ngo jewe nakuriye i Burundi. Ngo bampaye indero z'ikirundi. Ngo wampaye amahoro ndamuzi ndababwiye simbabesha. Cheka. Cheka. Haca haza ndadaye Marikiyoro. Yararongo umugango Sahwanya Frode. Yatsinze amatora. Wewe ntibamutebeje basha bamugandagura kumwe n'abafasha biwe barajaniranya. Abarundi tukwa mu kagende gete. Kuko nabo nyene yaraje habuza demokarasi. Haca abarundi baca baripfundikanya. Haca inama y'abanyagihugu. Baragwaniriza umwasi hamwe. Umwasi ahungira mu rukoko bamukokorera ko amashami y'ibiti. Araduza ibiganza ya demokarasi irakoroka. Abarundi ngo cakira. N'ubu baracyayibumbatiye. Ngo data na mama murabazi. Ngo data na mama murabazi. Ngo jewe nakuriye i Burundi. Ngo jewe navukiye i Burundi. Ngo bampaye indero z'ikirundi. Wampaye amahoro ndamuzi ndababwiye simbabesha. Cheka. Turagushimiye. Yego akoze cyane. Mutebuze ngo cheka ushaka kuryosha n'akarongo. Kubera cheka si kirundi. Cheka ni ikintu buri kuracheka nyine. Cheka guseka gutwenga. Gucheka. Wow. Ni nziza cyane gose. Mugabo je ndafise ikibazo. Iyi nanga turabye ukuntu ifisi yimirya. Nk'ubu yibishitse mu kagenda nko mu masabo ugasanga utegerezwa kuvugiriza hamwe n'abavuzi bitari n'amapiano. Urafise ukuntu ushobora kuyiregera kuburyo usanga bihuye. Ntihagire umuntu usanga yagiye muri game itarimwe n'iyabandi. Ni vyiza. Urabona ho yene ari nkariya anye twebwe barashobora kugira ngo baduhamagare zo kubafasha nk'abantu baba bariko baragira ngo bagire amahiganwa bagaca rero batwiza urwo rurimbo baba bariko barakoresha barukoresheje natwe turashobora kubumviriza uburyo baruririmba hanyuma usanga byose bijanye. Ntibishobora gushibuka ugasanga nk'uburataye uramenya yuko bavuga by'amanota do re mi gushika kuri si uramenya ati ngande ko ndavugiriza muri game ya do muri game ya re muri game gucyo na gucyo. Murakoze hajya kuvuza inanga kuvuza inanga so kuvuga ngo urabuku urutoki hajya rubarubuzi umurya rukorako kandi ngaha mu mutwe nawe wawe uri kurikirana kwa ruririmbo mu mutwe. Ninaco gituma rero bica bijana niyo mirya y'igicurano. Urumva uvuza inanga arumviriza
ntaraba. oya Yego. usanga mbere kwanza uri kuraraba uri kurihenda urashobora gutaruka kandi uri kurayibona Yego. harya rero ururirimbo ubu rufise mu mutwe uri ruririmba mu mutwe urutoki nabwo ruba ruziga umurya rukorako Muta ugagaje kutubwira muri make mu myaka umaze uvuza inanga nakaye kamaro bibonamo haba ku bijanye n'ubutunzi mu muryango mu kibano n'igihugu muri rusange n'umugabo muri make ugufitiye akamaro uhamagara undi gwaruka kuwiga. Murakoze urabona uvyerekeye byo kuvugira ngo ncurarange inanga jewe sindashobora kugira ngo mbone akamaro karekare kubera yuko hariho benshi usanga wewe uyikora yivugiriza ngaho ugashobora abantu bagusohokana kugira ngo bakwigize imbere hanyuma kugira ngo uzuraronka n'amafaranga y'agasabuni ahari kwebwe turavugiriza aho ngaho tuje bakavuga ati amahiganwa nko mu ntara tugashobora kugira ngo tuze guhiganwa mu ntara naco gituma rero uco usanga twese tubuze nk'abantu batwunguruza imbere kugira natwe ubuhinga bwacu busohoke kugira natwe tuze turaronka agasabuni. None ntabwo bamufise yuko ibi bicurarangisho by'ikirundi vya kera bishobora kugenda birazimangana ko tubona ubunye indirimbo zigwiriye usanga ari indirimbo zikozwe hakoreshejwe ibitari amapiano ntituriko turabona indirimbo nyinshi zigwiriye zivugijwe mu nanga zivuzwe mu radio no mu mateleviziyo ntabwo bamufise yuko bishobora kuzimangana. Ibi inye byo kugira ngo ibi bicurarangisho kavukire kugira bizimangane hariho benshi batavyitaho ariko rero ari nkarya anye wewe wabyishizemo neza ni nka kwa kundi bavuga ati umuryama kwibanga umuryama kwibanga uje usanga rero nkarya anye ugize hariho nk'ibintu bya animation canke ibiki uje usanga hariho inanga zirondegwa ukabusanga wewe uvuyeho ngaha ugiye gufasha abandi bantu bo mu yindi province ukabusanga na wewe biraguha icyubahiro ni nka kurya rero ari nkarya anye ugiye nko mu ntara bagutumiye ukagenda userukira nka komine ukazuba wumva ubaye wa kabiri uza wumva aho urumega ni rujya rushitsi rujya utayegayega naco gituma rero nkabajya anye baba bariko barakuraba uri kurayivuza uyivuzana kamwemwe acabona ati hahandi wari kuravuza inanga ni wewe ya nawe ca wiryohera bega hokogwa iki kugira ngo ibi bicurarangisho ntibize bivyibagirwa ni kiye kintu muterera cyangwa mugasaba kugira ngo ibi bicurarangisho ntibyibagirwe twosaba nk'abantu baba bari imbere yacu yuko boza baradukoma kwishwashwa hanyuma tugira ngo tuze turavuza ni nacyo gituma rero usanga abantu benshi wewe ukayivuza uri umwe canke babiri canke batatu uca usanga ejo havyutse nka batanu canke batandatu ukabusanga rero nabo nyene bagiye kuzikoresha kandi canke bakaza kuzigura kenshi bazigura ku muzinda i Bujumbura hanyuma ukabusanga ivyo bicurarangisho birabaye byinshi cyane nacyo gituma rero hajya anye nk'umuntu acuraranga ari umwe hariho umuntu ashobora kuvyiyumvira akavyiyumvamwo ni nkuko unye kwizisyo bahura basya za kera urasanzwe ubona yuko hariho insyo z'imashini ugasanga nk'abantu ubu bariko bararuka ugusya ku rusyo rwa kera ntibashobora no kunarumenya umugabo rero ugasanga hariho umuntu yakashize harya ati none aho onye mwarashobora kugira ngo musye ubutsima mushobora gufungura n'umuryango tego mate mugabo mwaracoka hajya bavuga bati mukiza ntoye ntamenya ko mukiza ngasiro yacotse naco gituma rero nizinanga urumva turashaka kuziguza udusura mu mugani hajya bawuvuga ngo mukiza ntore ntamenya ko mukiza ngasiro yacotse nawe urabona rero umukiriza ntore umva ufungura yuko yarusha hanyuma rero hari naho rero nk'inanga uri kuranayivuza bavuga ati nibisanzwe ati najene uyivuza ukacuyivuza ibintu gutya anye ukavuza kumbe naho
ushobora kugira ngo ukurikirane base y'amajwi uba uriko uravuza n'urwo rurimbo uriko uravuza. none muta uravye mu ntara ya Gitega muri rusange twe turasozera abavuza inanga muri benshi nimba muri benshi ko hari umugambi wa leta uvuga ati abantu nibaje hamwe mbona bikunda ko mwoje hamwe kugira ngo kumbure mugenga gashirame kandi havuza inanga ku buryo bw'uko mwifuza nk'imfashanyo mu yironka vyoroshe. Oya ntibagwiriye cyane, hari nawe usanga nko muri komine hari nk'inanga nka zibiri zitatu, urumva rero usanga bitoroshe. Ni nk'uko rero jewe ngaha anye nshobora kuyicuraranga, ariko nkayijana nko ku wundi mutumba kugira ngo nka komine yavuze ati genda ufashe aba anye bo muri zone iyi kugira ngo iyo ntuzeye iyi nanga bayumve. Hari nawe usanganya wayo nkaba bandi bavuga bati ngo araribwa kubera yuko yabonye ico kicurarangisha nawe agaca yiyumvira yuko yogikora akakivuza. Ni vyiza cyane. Ego nibaza yuko uwovuga inanga ntiyoyimara. Bikuru nibaza ko twabiciye ko nundi munsi twogutumira kugira ngo tubandanye tuyaga kuvyerekeye ibikorwa mbabwenge. Nibaza yuko buzotwitaba. Basha nzobitaba kweri. Urabona nko ngaha anye byinshi, hari intuzeye harimo indirimbo ngaha nyinshi. Anye ndashobora gukoresha indirimbo z'imigambwe, ngakoresha akaranga k'abasokuru, ngakoresha urabona yuko ubu unye inyambaro zataye agaciro, anganda zifisemo anye ndashobora kuzivuza. Hajya anye kwa usanga abigeme bambaye ajya bita ngo na mamini canka abajya bita abahungu b'abajene ugasanga bambaye ipantaro bazambariye ku matako, bimwe babita ngo n'amapoketi. Urashobora kugira ngo ubivuze mu nanga ubahimiriza ati ibyo bintu muriko murakora sakaranga kabakera atabakera umusipi warya umukondi cyo cyo karya umurundi urumva mu isanzwe nawe ugati uriko bakeburuko. Ni vyiza cyane gose. Yego ndabashimiye cyane gose rero kubona mwashoboye kutwitaba muri kino kiganiro Mutama Gaspard. Yego nanje we ndabakengurukiye kweri, ndabashimiye n'undi munsi murazontumbako nzobitaba vyema. Murakoze cyane. Ndagukengurukiye nawe. Ndagushimiye nanje hano ndagushimiye. Yego urakoze cyane. Bakunze mwariko murakurikirana ikiganiro kuziko cyo kuri Kazoza FM no munsi niho kirangiriye. Ndabashimiye cyane gose namwe kubona mwagikurikiranye, nibaze ko mwashoboye kwiga ibitandukanye kubijanye n'inanga hama kandi tuzobandanya tubigira. Nagira ndabutse ko iki kiganiro gishigikiwe n'umugambi PASAC ufashwe mu mugongo n'ishiramo ry'ibihugu bya Buraya hamwe na Africalia. Jewe niyo nkeza Jean Reno, ni jewe nariko ndakiremesha naho mutaha.